abategetsi Bob Rugurika yavuze nk'iki cyo kubanza kubaka ibiturire imbere yuko bagenda, kandi n'ukuri ico n'ukuri twarabivuze kenshi, nk'ibi byo kumeneka amaso, twaravuze hari n'abanyurujwe kubera bene ivyo bintu twarabakoze ko amatohoza turabavuga ko hari ivyo biturire ivyo byo birazwi, usanga n'uwakira ayo mahera yarazwi nko mu gisirikare. Umuntu cyane yegereye Prime Niyongabo yavuzwe rwose mu bijyanye no kwakira amafaranga y'ibiturire yaja muri Somalia, no witwa Kasimara. Nta musirikare n'umwe ugiye kumubaza atakubwira Kasimara, bose uwo muntu bose baramuvuga mu majoro yitwa ko ari aide de camp du chef d'état major, ari we yitwa ko yakira ayo mafaranga y'ibiturire yaja muri Somalia. Umusirikare wobaza wese yokikubwira ico, bose barakizi, canke abarungikwa mu zindi mission zibaha amafaranga menshi nk'aba-officier ku ma mission ya ONU muri Centre Africa no mu bindi bihugu, bose barazi ico kintu c'uwo Kasimara bateza gucako n'amafaranga aronka. N'abamaze kuja muri ivyo bikorwa iyo bariyo barazi intererano batora bashira hamwe bagashira bakarungika, kandi ivyo ni ibintu umenga bisigaye bisanzwe muri ico gisirikare. Ariko aho ngiye guhagarara cyane ni nk'amafaranga yo gukota ibigwanisho. Ikigwanisho cyose cy'u Burundi kiri muri Somalia kirakoswe. Union Africaine mu mafaranga ikura muri Union Européenne n'ahandi irariha igikoresho cyose cy'u Burundi kiriyo, n'amasase barayaharura akarihwa. Hari n'ivyo ibyigeze kugera ku rugero ruteye isoni, nko mu gihe cya Nkurunziza agasaba imfashanyo z'ibigwanisho, mabrende akomeye. Harigeze kuvuga ko hoba hariho n'indege bakotesheje zikitwa indege z'abasirikare b'u Burundi, canke bagatiza inkoho zikomakomeye. Ivyo bintu bikaza byitwa ko ari imfashanyo yahawe igisoda cy'u Burundi. Nkurunziza akabirungika muri Somalia, bigaheza bigahembwa, amafaranga akaba ya Nkurunziza, akavuga ati iyi ni nayi wanje, nivyo nizaniye jewe nyene n'amafaranga yanje. Ivyo byaravuzwe rwose, n'ibindi rero biguma byitwa iby'igihugu. Ayo mafaranga yaraje ku bwinshi. Muribuka muri 2014 imwe mu ngendo y'ukwiba ayo mafaranga, ku kabazo ka mbere hari yari yacishijemwo iby'agateka kazi na muntu k'abasirikare. Nibaza ko Rukindikiza yavyishuye neza ku buryo kiretse ngo byo gusubiramwo ivyo yavuze ntaho bigarukako. Ahandi hantu nomera nk'umwunganira gato nigihe ariko aravuga ikijyanye na auditora, ababibaza ko bano basirikare boca bagenda kwitwara muri auditora militaire. Ubutungane bw'igisirikare burya buratandukanye n'ubundi. Ntabwo ubutungane bw'igisirikare bwigenga nk'uko tuba tuvuga uko ayandi masentare yategerezwa kwigenga. N'ubundi ntibwigenga, ariko n'imiburiburi bwo burafise amategeko atuma abacamanza bigenga. Auditora burya isa mu zindi manza z'abasivili, isa na parquet. Auditora militaire ni nka kujya natwe dufise parquet, auditeur militaire ni nka procureur. Abaprocureur buriya no mu gisivile ntibigenga. Abaprocureur baragabwa, bwa mbere bagabwa n'abatwara hejuru, bakagabwa n'umushikiranganje w'ubutungane, umushikiranganje w'ubutungane agabwa n'umukuru w'igihugu. Procureur nta umwiteze ko ubutungane ubwigenga, ariko ubwigenge buraheza bukaza mu mategeko bushitse ku mucamanza. Higeze kubaho urubanza rw'abasirikare, hariho umusirikare yariko ararenganywa rwose kuri ibinyene byo muri Kongo, biza gutera byinjira mu kibazo David Lionel yambagije. Reka ndagiceko kuko kiyaza kuza guhura n'ivyo yabagije. Yari umusirikare yari arongoye ingabo ku rugamba, hanyuma harabaho icegera ciwe gihunga imbere y'uko urongoye urugamba akomanda Hopri. Abariko baranyumviriza ngira benshi baravyumva, hajya utwaye ingabo abona ko byifashe muri ako kanya atari vyiza ku basirikare, akabona ko badashobora guhangana, akavuga ati reka tubanze dukinjure, tuze kuraba uko urugamba turubandanya ukundi. Ariko baza kwisanga cegera ciwe wewe yagize Ropri imbere y'uko haba itegeko ryo gukinjura iryo ryo kugira Ropri. Mu mwanya wa mbere uwatwara ingabo muri Kongo bagize bati we yabigize nk'umushinga ntahe, aratanga raporo kuri iki cegera, uyu commandant en second yagize iryo kosa, akava ku rugamba
hataragera. Mugabo ubu yatanze ko iyi raporo yari umu ex FDD, yari intwazangabo yahoze irwana muri CNDD-FDD, kandi n'umwe atanze raporo nawe nyene yari wahoze ari muri CNDD-FDD. Abari ku rugamba numvise banamwubaha cyane, bagira bati uyu aratandukanye n'abandi uko yahanye umu CNDD-FDD. Bigeze muri etat major i Bujumbura, barabona by'ukuri ko ibara ryaguye ibintu intwazangabo yagize. Mugabo baravuga bati ntibishoboka ko duhana uyu mu ex-FDD wenyene, bazovuga yuko ari twebwe aba-CNDD-FDD ku rugamba duhunga, ari twebwe twigenza nabi. Ahubwo bacavuga bati hamagara n'ujya yabatwara tumushire ko nyabona ivyo yariko arakora yariko abivugana n'umwansi. Rero umwe yatwara urugamba, umwe yarabarongoye kuri urwo rugamba, nawe baramuzana i Bujumbura hamaze guca mbere amezi 3. Uwa mbere yitwa ko yahanywe, mugabo yahanywe ukuntu yigumira muhira. Umwe wundi aje atangara, azi ko aje gusigura ko ibintu vyagenze, ko na raporo yabisigura, atangara asanze nawe baciye bamushyira kw'icaha. Mbere ico gihe baca binjiza mu mpimba bose, binjiza mu mpimba wakoze ikosa, binjiza mu mpimba n'ubutagira ikosa na rimwe. Niho rero nabaza basekana ivyo bintu bishoboka gute? Bishoboka gute ko umuntu arenganywa gutyo mufise sentare y'igisirikare? Ni kuki bitotoga umuti? Ni kweri ki abacamanza b'igisirikare ivyo bintu batobigenza neza bakaboneka ko hari uburenganijwe? Niho abo twabivugana bo mu ntwazangabo bambwiye bati mu butungane bw'igisirikare rero biragoye, umukuru w'igisirikare niwe aza kwemeza ibihano bihabwa umuntu naho hitwa ko hari abacamanza. Niho numvitiye ko ubwo butungane bugoye gutahura, atabo buhuriye na burya butungane bwacu. Umukuru w'igisirikare araha amategeko abacamanza bo mu gisirikare bakayagendera ko uko yabibabwiye. Kugira uwo musirikare arinda arekugwa vyaciye kure, barashobora kuvyumvisha ngira umukuru w'igisirikare naho abacamanza ngo barajya umutima amenyo, wa umusirikare baramweza baramurekura, ariko na mugenzi we umengo ico gihe nawe nyene yaciye arekugwa. Kubera vyaciye biba kuri bose, babareka bose nk'uko mu kubahana bari babahanyeho bose, kandi uwagize ikosa yarazwi na raporo yaratanzwe neza. Niho rero ngiye kuca ninjira neza muri kino kibazo ca David Lionel. Avuga ati imbere twarumva ko hariho Krebe Nonoka, mwara bivuga ko hari ayo macakubiri, none ubu ivyo bintu vyifashe gute? Krebe Nonoka bayivuga yari iki? Niko sinabanje kurinda gusura gusoma za dokima zose zabivuga, ariko muri rusangi uko tuyizi byari biki. Krebe Nonoka yari Krebe yahuriramwo intwazangabo zahoze zigwana muri CNDD-FDD. Mu nyuma bateye imbere bamera n'abakwega abasuzo ofisiye, ariko umengo barabubakiye ikindi cyabo gifise uko citwa. Ubwa mbere umengo ni ibintu bisanzwe byo gukora siporo, ariko muri uko kuja hamwe kwabo gusa bigasa no kubakabura, ntimusamare, ntimwibagire yuko twe dufise urugamba twazananyemwo, ntimwibagire ko abo turi kumwe twahoze duhangana, ntimuje nago ngo mwarafatanye ngo mwarabaye bamwe, mugume mwibuka ko mwebwe mufise ico muhurirako canyu. Bakagira solidarite, gufashanya hagati yabo. Ubundi aba ofisiye bafashanya bafatiye ku mapromotion baba barimwo, abasangiye amapete, ariko bo bakagira bati habeho gufashanya hagati y'abahoze muri CNDD-FDD kwabo, bakigira hamwe ingene bamwe baronka ama avantage abandi badafise. Ivyo byo kuja muri Somalia ugasanga hari abagenda kenshi kurusha abandi, ibyo gucungana hagati yabo, ibintu byinshi byaje bitera ubwoba, ariko byaboneka ko byose byari bitera byegereza cya gihe cy'ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Aho Nkurunziza we yagira ati kumbure muri ico gihe baramutse banyiyamiriza nzoba mfise ingene nacanishijemwo abasoda abo twahoreranye ku rugamba aba ari bo banshigikira. Biza kumutangaza igihe ivyo bintu biba, asanze mu bahoranye ku rugamba ahubwo hariho n'abagiye imbere mu kwiyamiriza ikiringo ciwe cya gatatu, fashe nka General Godefroid Niyombare. Ndabona ko aje imbere, hariho n'abandi batari bake mu bahoze bagwana muri CNDD-FDD bagize bati ibi bintu ukoze ntibishoboka, ntidushobora kuvyemera. Nonoka ntiyapfuye, ubwo bumwe bwabo bahoze ku rugamba muri CNDD-FDD buracyariho,
mugabo burafise n'ico kibazo c'uko hariho kuva muri 2015 abatavyemeye, hariho n'ayandi macakubiri yateye aza uyu munsi. Hariho nka bijya biriko birakorerwa General Bunyoni, bamwe bagira bati batavyemera bijya batabishigikiye, n'abandi babishigikiye. Hagati yabo hariho kwinubana gukomeye gose, mugabo kakandi kuko babwira bati mugabe hariho abo muri kumwe twahoze duhangana, bishika bagasubira bakagahurira ko bamwe, naho bonyene batabumvikana ku biriko biraba vyose. Ikiboneka nuko akarenganyo yuko ariko karaba kakaza kabakoze ko bose, hariho naho babahoze muri CNDD-FDD batavyemera, bavuga ati ibintu sivyo. Hariho abipfuza impinduka, hariho abaterekwa. Evariste Ndayishimiye nawe nyine arabizi ko hariho abatamwerekwa kandi acunze cyane, hariho n'abandi bamushigikiye cyane. Ivyo biriho muri buno butegetsi. Ntabwo umuntu yoguma bafata ngo ni ikintu kimwe nk'uko byari bimeze ico gihe. Ubu imigwi ni myinshi kubera ivyo bamaze gucamo. Ariko dufate nk'ubu umuntu afatiye nko ku rugamba rwo muri Kongo, ivyo twagiye turabona aho ibi vyo gufata bakera n'abavuye muri CNDD-FDD bica biboneka biza gute. Nk'akarorero bwa mbere turiko turaraba abarungitswe muri Kongo imbere, bagiye kurwana na M23, harabonekamwo cyane igitandukanye n'abarungitswe muri Sud Kivu bitwa ko bagiye kurwana na Red Tabara no kurwana nabo kwanza bampema. Muri Sud Kivu ubona bavanze bose, ubona baba aba ex-FDD bakabamwo n'aba ex-FAB. Iyo bazanye n'ibitigiri by'abapfiriyeyo, ubona ari bose arico kimwe. Turabona aba CNDD-FDD batari bake bapfiriyeyo, abakapitene, aba sous-officier, ba juda major, ba juda chef. Turafise benshi baba CNDD-FDD bapfira muri Sud Kivu bagiye kurwana n'iyo mihari y'abarundi. Mugabo bigeze byo muri Nord Kivu haboneka ibindi. Ubibajije n'abariyo bakubwira bati ikintu kiboneka nuko abatwara abari hejuru bagaba ingabo n'aba CNDD-FDD. Mugabo umanutse ukaja kubagwana baja guhangana na M23 nyene, wasanga ico gihe batubwira ngo nka 70% ubona ari abatutsi cyane cyane bahoze muri ex-FAB, kandi bakabamwo n'abatutsi binjiye inyuma nawe ukababona cyane. Umugugira kabiri hageze abahutu usanga haca haza cyane abahoze muri FNL, ukabona ko aribo bashizwe imbere, bica binabonekera mu baheza bakahagwa bakahapfira. Usanga abo dufise bahapfiriye cyane cyane ari aba ex-FAB, aba ex-FNL, haba mu ntwazangabo zapfiriyeyo nuko usanga bimeze gice kinini n'aba ex-FAB, hakacakurikira aba ex-FNL. Aba ex-FDD ni bake cyane barabaho nabo nyene muri ubwo rugamba bakahapfira, ariko ntibaba ku rugero rungana n'ubwo rw'abahoze mu gisoda ca kera be n'abahoze muri FNL. Ivyo biraboneka gose. Ikindi ca kabiri, muri ya komandoma y'urugamba, mu bisanzwe abari ku rugamba kurwana muri Kongo bitwa ko bagabwa n'umukuru w'ingabo zigwanira hasi. Umukuru w'ingabo zigwanira hasi, commandant de la force terrestre, n'umu ex-FAB. Muri kino gihe uhari zina ntaho rikunda kungora rukindikiza, usanga bazaraza kunkosora n'ihenda. Uwo uhari ni General Major Jean-Claude, niba ko ari nimburanira aho ndakunda kwihenda iryo zina ryiwe ry'ikirundi, ni menga sinzi ko ari niburanira no ko ari nimburanira. Mugabo uyu niwe yitwa kagaba ingabo zigwanira hasi. Icegera ciwe nkuko bikoze muri ico gisirikare, iyo hatwara umu ex-FAB, icegera usanga ari umu ex-FDD. Rero nk'ubu icegera ciwe n'uwo yitwa Eri Ndizigiye batazira Muzinga, agiyeho mu kwa gatanu. Imbere yiwe hari uwitwa General Major Inyasi Sibomana, yigeze ko anatwara iperereza ry'igisirikare muri ico kiringo, azwi ingene yahamye gose abahoze bagwana bahoze mu gisirikare cya kera, mu banyurujwe cyane. Uyu Inyasi Sibomana yabigize ko uruhara rukomeye. Aho bitangariza ni hehe? Ubagije abasirikare bakubwira bati naho umukuru w'ingabo yitwa ko ari uwo atwara igisirikare kigwanira hasi, siwe by'ukuri agaba ingwano ibiri kwirabera muri Kongo. Bati ubundi we yateza kuba afise etat major yiwe ikurikirana iyo ngwano. Barashobora kumuha ibitigira atabari iyo naba, arashobora kuronka ayo maraporo atabapfuye naba, arashobora kumenya ati bafasha aha canke bakuwaha. Ivyo ni data, ariko ubukurikirana ingwano nyene abifise mu minwe ni cegera ciwe, umwe w'umu ex-FDD.
bisigura ati uwo mu ex-FAB naho baba bamushyize mu kibanza arahabwa ayo mapete, arahabwa imiduga, arahabwa ivyitwa ko ari umukuru, ugasanga iyo hageze ibibazo bene ivyo bikomeye cyane, uwufise ijambo ni cegera cyavuye muri FDD, ijambo si iryo uyo yavuye mu ba-FAB. Arabaho ni nka kujya utwara igipolisi cy'u Burundi, utwara igipolisi inspecteur general aba ari wahoze mu gisirikare cya kera cyangwa igipolisi cya kera, icegera ciwe akaba uwahoze muri FDD, ukaca usanga vy'ukuri mu gipolisi umuntu afise inguvu ni wavuye muri FDD kurusha umukuru w'igipolisi nyene. Muri 2015 bariko baragwanya bari mu myiyerekano n'ibyahavuye bikurikira, murazi ko bashyizeho igipolisi kimeze nka commandement parallèle yakitwagwa n'icegera c'umukuru w'igipolisi. Umukuru w'igipolisi yari uwitwa General Ndayambaje, mugabe icegera ciwe uyu bahaye kuja kuba chef de cabinet mu iperereza, uyu Christophe Manirambona Batazira wa Kenya, ugasanga we bamuhaye iyindi komandoma yiwe yakorera hariya kwa Ndadaye, ariyo yategura bijanye no kurwanya imyiyerekano, ariwe yategura mu nyuma ivyo kwica nka bajya bagirizwa ngo barateye amakambi, basohowe itariki 14 z'ukwicumi muri 2015 babakura mu iperereza. Turakunze kubavuga ko batari bake ba Joris nk'akaronka ba Joris barabakuye mu iperereza, bikorwa na birongowe n'uyu wa Kenya, babatwara hajya kwa Ndadaye, babarasiraho baraja kubahamba mu binogo biri hepfo ya hariya kwa Ndadaye. Rero ico gisirikare uko kimeze, izo nzego z'umutekano z'u Burundi uko zimeze, womenga hariyo komandoma zibiri, hariho komandoma izwi ugiye ku rupapuro iboneka, ugasanga aba ex-FAB afise ubushobozi nk'uko amasezerano yarusha canke amasezerano yo guhagarika ingwano yagenda arabivuga, ariko ugiye mu gushira mu ngiro amategeko ingene ibintu bikorwa, ufise inguvu, usanga kenshi uwo mu ex-FDD abicegera cyangwa umukuru usanga ari wafise inguvu zose. Hari n'ikindi kiba giteye ubwoba kurushaho, ningene hakoreshwa abasoda batoyi cyane, ugasanga nibo bakoreshwa gukontrola abasoda bakuru, ugasanga kaporale mwikambi arafise inguvu zisumba iz'umukuru w'ikambi. Ku rupapuro rimwe mvuga nita ku rupapuro umukuru w'ikambi aguma ari umukuru w'ikambi, niwe azosinya, niwe azotanga ibihano, niwe azotanga amaraporo, ariko ugasanga n'umukuru w'ikambi wenyene iyo ari nk'umu ex-FAB hariho kaporale atinya. Kaporale avugana n'umukuru w'igihugu, kaporale yivuganira n'umukuru w'igisirikare. Wa mukuru nawe mu ofisiye wo mu gisirikare cya kera yize amashure menshi yagize gute, ugasanga ari ngaho agira ati ni je bangiriye imbabazi bakandeka, nzomara iminsi ndongoye iyi kambi, kumbure bazonduza ipete, reka nitekerereze kuko uwuzobikora ni kaporale wanje. Agize Imana akanamumenyera mwisemba kugira aza aramuvugira neza ibukuru. Ico gisirikare carapfuye. Ubundi gisirikare iki Gracier Rukindikiza tubwira ivyo ntivyoshobotse, aho uwo hejuru avugana na mutoyi cyane kugira abakontrole umukuru w'ikambi, ivyo ntivyobayeho. Ubundi amategeko nyene atangwa ni uwo hejuru aho uwo musi yiwe, uwo musi aho uwo musi gutyo gushika bazoshikira umusirikare mutoyi. Rero ni ibibazo bikomeye cyane. Ikindi cyavuzwe nibaza ko ari komeye nakivuze, ingwano yo muri Kongo atari ingwano y'iwacu. Ingwano yo muri Kongo iri idusamburira igisirikare cyacu. Vy'ukuri ico yavuze kirakomeye. Niko umubanyi, iyo ku mubanyi hadutse umucanwa, n'umugani w'ikirundi, utegerezwa gufasha kuzimya uwo mucano, ariko ntupfa kugiye kuwuzimya. Abavukana bajyanye, wewe ukaza kuja hagati ugafasha umwe mu bavukana kwica mu uwo bavukana, ntaco ubufashije. Umubanyi mwiza aragenda abonye ababanyi bariko barajyana, akaja hagati agafasha ko abavukana bumvikana, akabafasha gutora umuti w'ikibazo bafise, bakubaka umuryango wabo neza, mugaheza mukabana amahoro. Ariko ubonye abavukana umwe ariko acumita uwo murumuna we, ukaca wirukana uti ahubwo je ndabona uhava utabishobora, reka nanje ndagufashe kumucumita gose, nimba wacumise ku mutwe reka je ncumite ku maguru, cumite mu nda. Ntubura umubanyi mwiza, burya ntuba uri umuzinyamuriro nk'uko abarundi babivuga. Ku ngwano yo muri Kongo, uruhara rw'iwacu rwari kuba ubwo gufasha abakongomani kumvikana.
ntigwari kuba uruhara rwo kuja kuba mu ruhande rumwe rw'abakongomani bagenda kurwanya abakongomani. Ivyo sivyo na gatoyi, n'amakosa akomeye. Murazi ko Perezida Ndayishimiye yari n'umukuru w'umuryango wa East African Community. East African Community ifata inzira yo kumvikanisha abari kujyana muri Kongo, gushika naho bumvikana gushiraho ingabo zibaja hagati. Evariste Ndayishimiye yakoresheje amanama i Bujumbura y'abakuru b'ibihugu ajyanye no kumvikanisha kurondera ko haza amahoro muri Kongo. Aba n'uwa mbere mu kurungika ingabo zitwa ko zigiye kuja hagati ya M23 na leta ya Kongo. Muribuka M23 inemera kurekura ibibanza yari yarafashe muri Nord Kivu bitari bike, ibihereza izo ngabo za East African Community, bagira bati twebwe turarekuye muhaturabire, hanyuma turabe ko tworonka ingene turonka uko tuvugana na leta dutora umuti w'ibibazo. Abo basirikare bahawe ivyo bibanza bateza kubikingira, cyarazira ko baca bihereza abasirikare ba Kongo kuko bari bateza kuba hagati. Ndayishimiye yaciye akora iki? Yiswe umushinga, ntayiswe umugabo muri ako karere, yarungitse n'ingabo za mbere zija kuja hagati. Uwo mwanya nyene mu kwezi k'umunani 2023 aca yiruka Kinshasa kuraba Perezida Tshisekedi, abagirana amasezerano, amubwira ati jewe ahubwo reka cyenda guhana ingabo zija kurwanya M23, mugabo umfashe ko nitwa umushinga ntahe, ntibize biboneke ko jewe narungitse y'ingabo, reka ndabaguhe mugabo uzubambike impuzu z'igisirikare cya Kongo. Burya aho niho havuye ko abasoda bacu baba bambaye impuzu za Kongo n'ibendera rya Kongo, bagapfira muri Kongo nk'uko mengo n'abasoda ba Kongo. Uko niko vyaje. Amuha ingabo, amabataillon atari make aramuha. Iruhande y'ivyo na za ntara bya bibanza byose M23 yari yafashe, bahaye abasirikare b'abarundi ngo baharabe nk'abashinga ntahe, aca yumvikana na Tshisekedi ko bya bice byose aca bihereza abasirikare ba Kongo. Babasoda b'u Burundi bitwa ko bari hagati bakaguma ngaho birorerera, abasoda ba Kongo barahafata, hajamwe n'ivyo guca guturira inzu zabagira baba muri bijya bibanza. Kenshi bavuga ati n'abakongomani bavuga ikinyarwanda b'abatutsi, babaturira inzu muri za nturo, barabica, babicira inka. Abasoda b'u Burundi baraho barorera bitwa ngo barabashinga ntahe, mu baje gutera ahubwo ngira hakazamwo abasoda b'abandi b'abarundi nabo bambitse umwambaro wa Kongo na kamaramazi. Ivyo bintu vyumvirije na kamaramazi. Ahandi biza kudukora ko ni gisirikare twebwe cubatswe kivuye mu masezerano mu njyane z'abahutu n'abatutsi. Hubakwa igisirikare gihurikiyemwo abahutu n'abatutsi kugira kizobe igisirikare kiguma gihumuriza amoko yose, nihaba ubwoko busubira kwihariza igisirikare. None barungitse mu njyane hariko havugwamwo abahutu n'abatutsi, bo usanga bavyise ngo rebantu, sinzi abandi ngene baca babita. Rero wa musirikare w'umututsi w'umurundi akaba ari nabo benshi uciye utwara kuri urwo rugamba, ukamutwara ku rugamba aza gufatana n'abandi bavuga ko bariko bagwanya umututsi. Urumva uyu musirikare ivyago agiyemwo uko bingana, agiye gufatanya n'abavuga ko bakeneye kwica ubusa nawe. Kandi yavuye mu gihugu twagerageje kubaka igisirikare kiduhumuriza twese, uwo musirikare acabaho gute mu rugamba rumeze gutyo? Naho uwo musirikare yahagorewe. Icya kabiri, uwo musirikare ahagoregwa nuko anagwana kita, ariko ntibavyemere ko yagwanye. Ugasanga abo basirikare bagumye bakekwa ngo bariko baravugana na M23, ngo bariko barakorana, aho igihe cyose babatse ibibanza bavuga ngo aba basirikare n'ukuraba neza bajya batutsi ko atari bo babigize. Ari naho wumva bahamagara nk'intwazangabo namaze kubabwira, izira gusa ko ari umututsi utegerezwa guhanwa nk'uko kuwundi we utegerezwa ko bariko baravugana na bariya bateye. Murumva urugero biriko ingene iyo ntambara twe tutashobora kuyijamwo, idahuye na twebwe, ari intambara mbi cyane ku Burundi iza kutwicira igihugu ikica n'igisirikare. Ego, urakoze. Gratien Rukindikizo, nkundire mbere yuko wishura kuri kimwe canonoka nk'uko wari wabisavye kubikora inyuma ya Pacifique, twakire uwundi yasavye ijambo cenda bashikiza n'ibindi bibazo babajije kwindi mihora mu vyishurire rimwe. Mu buhinga bw'ivyuma bugururire witwa Bob. Halo, muranyumva? Ego, turakumva. Murakoze kumpa ijambo. Nivyo nitwa Bob Rugurika.
nariko ndumviriza ikiganiro mugabo nagifashe ntevye gato. Kumbure nashaka sinzi ko haza kuvamwo akabazo ariko nashaka kumera nk'uwuterera n'intererano yanje ari n'iciyumviro kuko sinzi ko mubona nariko ndumviriza mu mwanya maze numvirije intervention za Gratien Rukindikiza sanzwe yarabaye ntwazangabo mu gisoda c'u Burundi avuga ibijanye n'igisoda. Mu kanya ndiko ndumviriza n'ivyo Pacifique avuga, ariko peut-être je intererano yanje aho ihagaze, numvirije n'ibibazo vya bamwe mu babajije, je nashaka gutera intererano yerekana yuko ibi bintu vyose turiko turavuga uno munsi bimuriko muragira ko ikiganiro vy'ingorane zo mu gisoda, nibaza ko hanini ingorane ari imwe, isoko ry'izi ngorane zose ni imwe, haba ibi biriko biraba vyo mu gisoda, haba n'ibindi bibazo bikomeye muzi Uburundi burimo. Bon, nibaza ko hanini ari kubera ko Uburundi bwaraguye mw'isanganya, bugwa mw'isanganya ryo gutwarwa n'abantu baje gutwara nk'abanyamahanga, hanyuma baca bahitamwo gutwara Uburundi, babutwara ata amategeko namwe bisunze. Donc igihugu c'Uburundi ntikikiri en état de droit, ico bita intwaro canke igihugu gishingiye ku mategeko. Igihugu c'Uburundi uno musi c'est bon, je mu nkundire mushaka, si igihugu nshaka kuvuga, mugabo reka mvuge leta canke inzego, kuko nico bita en état. Bon, en état nuko hariho mu gifaransa ingene bigoye kugitandukanya na un pays, ariko kenshi en état baba bashaka kuvuga leta, donc leta, inzego, intwaro ihari muri ico gihe. Alors jewe ngerageje kuraba ibimenyetso vy'ico kw'isi, ico bita les états voyous. Les états voyous, iyo uravye kw'isi hariho ibihugu bihora bifatwa gutyo, ugasanga nka leta zunze ubumwe za Amerika, ugasanga ONU, ugasanga Ubwongereza, Ubufaransa, buravuze yuko iyo leta, izo nzego z'ico gihugu ari en état voyou. Birashika nka za Korea y'uburaruko, za Korea du Nord, hari ibihugu vyinshi bibifata gutyo. Alors ugiye kuraba hariho n'ikindi bita des états terroristes, en état terroriste. Nukuvuga ni inzego z'igihugu, ni leta, nukuvuga ibi iri kwisonga ry'inzego z'inkorabara. Mu Kirundi état terroriste biragoye gushira, mugabo nibaza ko ari nk'inzego, ni nk'intwaro y'inkorabara. Rero jewe nshatse kuvuga iki, si jewe ndiko ndagiriza iyo leta y'u Burundi, ariko shaka kubabwira yuko naho mwoja ku buhinga ngurukana bumenyi mukaraba la définition, nukuvuga ico abantu n'amakungu bisunga kugira bite intwaro y'icaduka, ko ari intwaro y'icaduka cankwe y'inkorabara, ico bita état voyou cankwe état terroriste, muza gusanga au fait Uburundi bukwije ayo makondisyo, uravye ibintu ingene iyo leta itwaye. Alors mukanya muriko murabivuga, erega igituma navuze yuko ingorane ari nyamukuru, ari isoko by'uno musi. Uno musi leta y'u Burundi ntitwarira igihugu hisunzwe amategeko, nta bwirizwa shingiro rihari ryubahirizwa, nta code penal ihari yubahirizwa, nta code des personnes de la famille ihari yubahirizwa. Au fait ibintu biciye mu mutwe kwa Evariste Ndayishimiye, ibintu biciye muri uyu mu general muriko muravuga baba Muzinga, ibintu biciye muri Prime, nivyo bita bobo amategeko. Au fait Prime avuze, ashavuye akavuga, niko bobo babona igihugu, niko bita itegeko. Alors akarorero nshaka kuvuga, mu nkundire ndabereke yuko izi ngorane zose turiko turavuga zifise isano rimwe. Nabivuze ko ari ukubera Uburundi si igihugu kigira gishingiye ku mategeko,
kuko n'amategeko yoba hari vyitwa ko hari ntiyubahirizwa nta rwego na rumwe ruhari rwubahiriza amategeko mu Burundi, kuko uwa mbere yategerezwa kubahiriza amategeko ari umukuru w'igihugu. Uno munsi umukuru w'igihugu aradandaza ibwirizwa shingiro ribimibutsa. Uno munsi umukuru w'igihugu ategekwa yuko amaze kurahirira amabanga aja kwereka abarundi imbere y'abarundi n'amakungu amatungo afise. Mwarabibonye kubera yarazi ko aje kwiba, yaravuze ati oya twasanze mu mico y'ikirundi umuntu n'utwiwe nta utwararaza, kandi ibintu donc bahonyura amategeko. Alors rero intango ya vyose nuko Uburundi no musi bwabaye nk'ishamba, ni nk'ikibira kirimwo ibikoko ikiruta ikindi kikimira. Muri ivyo bikoko harimwo Prime, harimwo General Muzinga, harimwo abo basoda bacu bariko barangazwa, harimwo twese. Reka dushake twese tubishiremwo, turi muri ivyo bikoko vyo muri iryo shamba. Kimwe kirangoroma, bimwe bikiruka, naha bashatse kutwica bamwe tugahunga, abandi bagumye mu gihugu hari abishwe, abandi naya mahano bariko barabona. Alors nukuvuga ko ingorane zose twoshaka kuvuga n'umuti wazo, d'abord nagenda babwiye ko nta muti n'umwe uzoboneka mu Burundi. CNDD-FDD kiriho, mushake mu mparirize muvuge muti raba kiriya vyaratorewe nyishu, raba kiriya vyaratorewe nyishu, raba amadevize vyaratorewe mu nyishu, raba ibitoro vyaratorewe mu nyishu, raba isukari vyaratorewe nyishu. Sivyo, nta na kimwe muzobibona. Alors ikindi rero ca kabiri nashaka kuvuga nako ndababwira intango ya vyose nuko dutwagwa n'abantu batwara igihugu nk'ishamba, ni nk'ibikoko bitwaye ibindi bikoko. Donc naho rero Uburundi bwabanje kugira ikibazo isanganya. Icya kabiri rero ngomba kugaruka ko tuvuga nibi vyaba basirikare bacu, nukuri nta murundi w'umutima yoreka kubabazwa nibiriko birashikira abasirikare bacu. Nta murundi w'umutima yokwigira sindabibazwa kuri ritotezwa ry'abasirikare bacu bariko barakoregwa. Aba bariko bambikwa ibara bahabwa ibihano bitaja ntibize vy'ukuzunguruka igihugu n'amaguru. Urumva, iyi ni torture, ni ihohoterwa rya kiremwa muntu, ni kuboreza igufa abasirikare bacu. Kuko mwababonye bamwe barakuye ibirato byarabariye, baratabaguritse mu birenge, bambaye ikamba mbiri. Mwabonye uwo mu majoro bavuga ko ari we mu ofisiye yambaye suppresse. Ntibibaho. Hajya ujya anye nta tanindukanirizo wo muha n'umuroberi n'umumayimayi. Wowe urashobora kugenda n'impuzu z'igisoda hanyuma n'ibirato vya sport witoreye mwibarabara. None abanyagihugu bamutandukanya gute n'umuasaya n'umuntu ho kwanza bampema? Donc nahanda babwira rero ko tugowe. Alors mugabo rero muri uko kugogwa ndashima ko mwese hano icivugo nyamukuru muvuga muti abasoda bacu bagezehe, bamerewe gute, byagenze gute. Numvise n'abariko baravuga bati mbega bo kwitwarahe. Nivyo biragaragara ko dufise umwitwarariko w'ukungene twobatabariza, twosemerera ayo mahano ntabe, kuko bajya umbure muri bo hari abashobora kuzokwicwa, hari abazofungwa. Mugabo ico ni ciza. Bobo mikro nyirakupitse. Sinzi ko Allo sorry. Urumva nari ni ikintu cari gisoneye. Alors rero nashaka kubabwira ibi turiko turavuga nkuko nabivuze ni kibazo hanini c'intuze c'amategeko. Alors mugabo rero reka ngaruke kuri aba basirikare bacu, kubera yuko aba basirikare bacu twese twifuza kubavugira. Mugabo reka tubibutse, kuko buriya ushaka gufasha umuntu, niyo ushaka kuvugira umuntu ariko umuvugira hisunzwe ibintu bimwe bimwe, ukamufasha no gutahura ingorane arimo. Alors uno munsi ugiye kubiraba nibaza yuko bigaragara abantuze abasirikare b'u Burundi baremeye gukorera mu mwijima. Reka ndabaha akarorero. Turiko turavuga yuko basavye agahembo kabo nivyo muriko murabivuga muti bakoreye muri Somalia, bakoreye muri Kongo. Igituma ngaruka kuri iki kintu Inese mu nkundire ngira nyarutse n'aba ba Pacifique bariko barabivuga, ariko nabo bavyumve na ba Gracia Rukindikiza. Twese turifuza ko abo basirikare bacu batunganirizwa, ariko
abasirikare bacu nibibuke yuko bagiye mu gihugu ca Somalia bitisunzwe amategeko, sivyo? Bagiye hatisunzwe amategeko. Ivyo barabizi, bagiye inama nshinga amateka na nkenguza amateka zitabibajijwe, zitabishize. Ushatse kuvuga mu gihugu ca Kongo? Oya vraiment, oya, reka tuguma kwanza muri Somalia, ntituraja muri Kongo. Muri Somalia rega muvyibuke, bagiye muri Somalia igisoda c'u Burundi cagiyeyo mu kwa kabiri 2007. Ico gihe hari ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, babatwaye binyuranye n'amategeko kuko ntivyaciye mu nama nshinga amategeko, ntivyakurikije ibwirizwa shingiro. Ivyo mugabo nitwo bitebako, mugabo nibibuke. Brad igituma ndabivuze nukubera ko abo basirikare b'abarundi baragiye muri Somalia. Reka ndababwire, bagiye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riho nyanzwe. Hanyuma benshi bagiyeyo bavuga bati tugiye kurondera ico rirenza, nivyo barahembwa amahera menshi, sivyo? Alors bahembwa amahera menshi, baragiyeyo. Hanyuma nibibuke yuko kijya cabaye nk'igiturire, ndibuka ingene bagenda ku mariste. Abasirikare barabitangira n'ibiturire kugira bagende muri Somalia. Alors none ndababaze basirikare bacu, mwebwe mumaze kwemera mukagenda mu bintu bihonyanga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, hanyuma mukagenda mwenyene mubanje guhonyanga amategeko, mugatanga ibiturire. Muribuka Pacifique yaravyanse kenshi, za RPA zarabivuze bavuga ngo kumena nyibari ngo amaso. Abasirikare barafata amakredi bagatanga umuriyoni ngo kugira bashigwe kuri liste yo kuja muri Somalia kumara imyaka 2, kandi nivyo baba bagiye guhembwa udufaranga twisununuye, mugabo bumve yuko bagenda bahonyanza amategeko. Alors uwo prime n'uwo Bandayishimiye na Bankunziza bose bahereza ajya amamiliyoni kugira babashire ku mariste. None mwumva vyo mugora gute kubarenganya ngo afate utwanyu adufungure?